so je nacitse muri Empire Sadbi ntiyari bwinjire mu rukundo nimba ntihenze na Bernice ntihari bwinjire mu rukundo ariko maze kuhashika hararonka umukunzi ibintu byari byifashe neza so nyene havuye beef none amamagaye mu kazi kwera profite sishobora kuguma muri groupe harimo umuntu ndaba nabi ibikunda umva bisigura yuko kuba muri Empire harabayeho imigufuha kwa Bernice Isaac TV Mahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba Isaac TV kumekucha buja flavor ni Starboy kuri micro za Isaac TV behind kama turi kumwe na Juma Jux ni watu masana mabashikira meze neza cyane gose uno musi twatembereye umustar mushaka kubona yarakoze byinshi kandi akora byiza cyane gose muri Empire Avenue mugani tubone ivyarimwo turashaka kumenye gituma twashoye gushika muhira iwiwe mabuja ni sawa ni sawa umeze neza ego sana cyane original ntubibona none uraberewe antuka umeze bien ambaye agapira kajanishije no ku munwa urakoze auto tuboro nyene turi ku munwa ntutubi lipstick rouge à lèvres rouge à lèvres rouge à lèvres rouge à lèvres lèvres abantu gifansa cyatugora numva ife ko ndakibaza neza ko yaje ntavyisiga okay tenda shaka kura marori kugira batubone twese ukuntu tumeze nabashika kona mu mazi Juma Jux wamubonye okay uyu mukobwa yahora muri Empire Avenue Clementine Kevi ubu nawe abarizwa he ubu ndigenga urigenga ego munye ubu nuro muri Empire ubu sinyibarizwa muri Empire uye mu bikorwa bya jeje nyene ukoreka byawe wenyene apare iwawe ndigenga ubu none Clementine Kevi yaravuye muri Empire bariko barakora abakobwa bariko barakora ba Miss Erika ba Bernice mega kuri Clementine Kevi nakantu kinzigwa ariko atari inzigombe agira ariko arabona abantu bahorana muri Empire Avenue bariko barakora basora ibintu vyiza cyane oya ntanzigo ndabafitiye bakoze ibikorwa vyiza nanje birampimbara sishobora nta mashari no bishiramo yeah uvuga ati congratulations muko murakora neza congratulations bariko barakora neza tuzatevye Clementine Kevi yaravuye muri Empire ubu nitwo turamwumva nta ndirimbo zose two turabona nico gituma abafani benshi barabidusaba kugira dushoye kurondera tukubaze why Clementine kuva muri Empire vyagenze gute kugira ave muri Empire kandi twabonye ibikorwa biriko kuduhereye kuri amabuno tukaja kuri uranja bebe ibintu nk'ivyo Clementine Kevi vyagenze gute kugira ave muri Empire ni umuco ko benshi bashaka kumenya umuco harabayeho ibintu bitagenda neza harabayeho kutumvikana kumwe mu bari bagize Empire na Jeo ku bantu bari bagize Empire na wewe si bose uwo muntu yaragize ari mu bagize Empire na wewe yatumye hatabaho kumvikana urashobora kumutubwira nibazi ko atari ibanga so sinovuga ngo nibanga ndashaka kubikubwira nta kibazo rero ndarushe ndashaka kuzana intebe nkicara ushaka kwicara jambe ndarushe Juma Jux ngararushe bashaka kwicara zana intebe ticane nta kundi je n'umushisi ndarindira intebe hoki toje kura Clementine Kevi muratsi ko yahora muri Empire Avenue ubu yaravuye atubwiye yuko akora ivyiwiwe ofete reka tushoye twashaka kumenya mbega azusora isonga ryari bimeze gute uca wicara wenyene nta kundi cara wewe merci beaucoup kuma ikaribu numukobwa yavyifatamo neza ofete twaje kumidusha kumenya ukuri nuko agira tubwire mukonzi wa Isaac TV uragira share uragira na subscribe ahanye ibintu bigira bishuhe bimeze neza cyane kose kuri micro za Isaac TV muri kumwe na Starboy band camera aza gutuma ibi byose bimera neza cyane gose ni Juma Jux twicare rero Juma Jux twicare usanda gusaba ikintu gatoyi Clementine Kevi gihagaze bashaka guhindukira gatoyi kugira babone ninde turi kumwe basi toraye amazi basi dagusa toraye amazi oya Kevi dagusa basi hindukire gatoyi please okay uravuze yuko kugira uve muri Empire harabaye kutubikana hagati ya wewe n'uri muri Empire okay uturatubwiye kugira bitubwire turashaka kutubwira ku muriro ukuntu bimeze so urabona nakajiko hecho harabaye kutumvikana kuko so je nacitse muri Empire Sadbi ntiyari bwinjire mu rukundo nimba ntihenze
na Bernice ntari bwinjire mu rukundo ariko maze kuhashika hararonka umukunzi ibintu byari byifashe neza so nyene naho nyene havuye beef ibindi no bimbaze okay uko kutumvikana kuba kwavuye he hagati ya wewe na Bernice urabizi urukundo ni hatari sha kubona ati kya muntu gute ugasanga nyene ciyogira mutima wagaze umengo barakwivye ndazi umva mu majambo make yo bayaragufuhira ofete ni ibintu n'ivyo nyene hari indirimbo nyinshi mwakoze amabuno muraja kuri uranja bebe ndibaza izo ndirimbo ziri mu bintu zo zatumya gufuhira mbega ijya gihe Bernice na Sabonnez bari bwatangure gukundana oya bari bwatangure gukundana ngasati yarambwira ko afite umwana akunda kandi akunda cyane produit ko atari bwamwemerere iri yarambwiye ko afite umwana akunda w'umukobwa sinabwo bamenye Bernice sinabwo bamenye n'izina ntajyo nabwumve warigeze kumubaza Sabonnez no uwo mwana ukunda ninde namubajije arambwira ati ndafite umwana nkunda ngo arambwira cyane ko afite umwana akunda yaguma bivuga cyane cyane yashaka kugira we yumva ari kubimbwira kandi anshaka ntiyari kubimbwira arambwira ndafite umwana nkunda ariko uwo mwana nkunda aguma ambwira ati baba besto yabimbiye ko nyene muri ico gihe Bernice yari muri Empire nawe ntiyari bwaze muri Empire ntiyari bwabikeye mugani nibaza ko ari muri project yabo ndambwira ati ko ufite umwana ukunda ni wihangane azokwemera bizokunda ikintu cyose no kwihangana byanse naho nta kundi ngo yareka kuvuga ko byo kwanka mbwa nene nzoro nkunda mbwira toya kuronka ukunda ni kimwe kumuronka ni kimwe ariko kuronka ucukunda ati erega ndamukunda cyane uretse ko bariho nabandi bankunda nanje wumva nshaka anyanse urumva okay muri ico gihe nyene yose atubi acha gupropose akavuga ati mbo hari umwana nkunda ni Clementine Kevi muri ico gihe wacu vyakira gute so jewe urazi tuma ntari kuvyemera kuko bari bamagaye mu kazi nayo cyo nimvira ati none amagaye mu kazi kwera profite so niho rero byari gupfa binakunze nawe kandi urumva yarafise umwana akunda nyene nda umva bisigura yuko kuba muri Empire harabayeho imigufuha kwa Bernice nawe ucuvuga ati ndavuye muri Empire kuko sinoba muri Empire mfise umuntu afuhira sishobora kuguma muri ho harimo umuntu ndaba nabi ibikunda wavuga ati sishobora kuva muri Empire kandi ari umuntu afuhira umva baragufuye nico gituma waciva muri Empire kubera bagufuhiye none umaze kuva muri Empire byarashitse baragutelefona akubwira ati wawe wavuye muri Empire arabikubaza ko mutera barabimbajije nawe ushobabwira ati nahaye muco kandi ashobora no kuba nawe aza kuba byumviye kuri Isaac TV navyo yarazi so mbwa kubera baguma babimbaza kandi barabimbaza nkabicisha hejuru havuze ati reka ndayivuge urahaye umuco Isaac TV wagize neza cyane gose TV nimwe ndabibwiye ba mbere okay apare yasadwi ko atagupropose mukundane mugavyoshika niho muri imvye mu Burundi ubona vraiment aje kugupropose ati dukundane na Clementine Kevi vraiment aho uvuga ati vraiment ntegeza kwemera nta numwe why nta numwe vraiment kweri iki sindiko ndabibona neza nje nsanzwe je ndumukobwa adashurira cyane abastar je ndi wa mukobwa ndakora akora mutikora ndakonze mbwa sinkunda kugwa amaheze naba dusangiye akazi sikuvuga iki no aho nyene ntushaka kumenya ni ya defo ubona ku bastar bacu Burundi ukundanye n'umustar like ibintu nk'ivyo nta defo gusa mu bisanzwe urukundo ariko ruja aho rushatse ariko pour le moment nta mustar ndiko ndabona twotangura inzira y'urukundo okay Clementine Kevi ati ngo nta mustar no one dushobora gutangura inzira y'urukundo kuri Clementine Kevi 6 n'amahera cyangwa 6 ni valeur 6 ni valeur ariko kandi 6 n'amahera yukore geneze ukayiha valeur iguha amahera okay Clementine turabona mba mupira wanditse ko princesse okay wambaye princesse bisigura yuko hari umuntu yambaye prince uwo muntu yambaye prince vraiment byo kunda turashaka kumumenya nimba atariba kutaje yambaye none byari kutoka yuko aje yambaye waje nambaye Isaac TV impuzi y'akazi byahuriranye nda Usari wundi muntu akunda kwambara princess like prince plutôt no nawe ni wewe
Okay, kenshi byaravuzwe cyane gose yuko Clementine Kevin kwigeze kugira imbanya Big Fizzo mu nyuma baravuga ati Clementine Kevin ahubwo nafise imbanya ya Big Fizzo afise imbanya ya Sabi benshi bavuga ati Benise cyo aricyo cyatumye afuha kugira uve muri Empire Avenue ushurava muri Empire Avenue kuko bavuga ati kuko CEO wa Empire Avenue ari we Sabi bavuga ko ari we bayaguteye inda abandi bakavuga ni Big Fizzo yaguteye inda mbega urashobora kuduha umuco kuri ico kintu Big Fizzo nituzi nanuzi Big Fizzo ndamuzi kandi baza nawe nyene aranzi ntimba nihenze nawe nyene aranzi ariko nitigira tujana n'umusi n'umwe so nituzinanye ariko turazi ariko aranzi kuko nituzinanye arakuzi ntimuzinanye ariko nanje ndaza aranzi nanje ndamuzi ariko nuko gusa nta bindi ni kuvyavuze yuko kenshi bavuze ko bagufuhiye mugabo numva yuko nico kiri mu bintu vyotuma Benise agufuhira yumvise ko ufise imbanye ya Sadbi ivyo vyimbanye ntaho wavyumvise uruwa mbere ndavyumviseko urafise umubebe bashyajya oya nta mwana mfise sure ya nta mwana mfise n'umugiye Clementine Kevin yo bashaka dufate uri bungenza umubebe ajya umubebe wawe mu itizini ryawe ari umuhungu n'umukobwa Divana papa wiwe anye zino uzoraba papa wiwe ya uzoraba papa wiwe aba papa niyo bitizi n'abana nkaho usanga papa wari yakwisizi je navyo nzi navutse natangwe guca ubwenge mbona afise izina siniwe ndabaza vyinshi bose baranyisizi na papa na mama nabo tuvukana bose baranyisizi baranyisa amazina amazina 3 amazina 3 urashaka tubwira mama yanyise Muhoza bakuru banje banyita Clementine kwa navutse muri periode ya dessin anime papa wanje yanyise Divine yeah mama wanje yanyise Muhoza ko navutse dwerwa kubura mu mafamille bose baranyisizi witwa Muhoza Clementine Divine yeah okay kuva vanura na Empire cyangwa kuva muri Empire kwa Clementine Kevin nta kintu byo byarishe muri career yiwe ya music muri Buja Flavor oya naco vyishe kandi sinovuga ngo hari nico vyunguye kuko ndacari wandi nyene ya so ndakora kujya vyahora ndakora nyene yeah. Urakora kujya vyahora naho wavavuye na Empire Avenue none nk'ubu vyoshika Sadbi bakagutelefona akakubwira ati Clementine Kevin ukora neza vraiment ndagusavye ugaruke muri Empire Avenue muri ico gihe wovyitwaramo gute Sadbi jerega Empire rega nabantu beza uretse Sadbi CEO manager Kent P Miss Erika na Best Life Music na bro vraiment bajya Niko wibagiye Benise na uvuze kwera gufuye nari ngiriko ndavuga okay so ari nkamwe yo mushira ku murongo akamushira ku murongo mbwa ni kameremere muri iwe urukundo ni hatari Sadbi nutashira ku murongo Benise Clementine Kevin azogaruka niko avuze haya ikintu gituma wibuka Miss Erika ikintu gituma umwibuka imisi mwabanye muri Empire nige ni Sheri Miss Erika n'umwana mwiza nta byinshi ndamuziko ivyo mbona haje Miss Erika nari muri Empire atarayijamo urabizi nama tugiye kuri nuzenye naho Benise numuvuga ko byinshi cyane kuko sindama tugiye kuri Benise ndanse no kwanza umuririmbyi kwanza kugira tumenye ivyiwe indirimba amabuno ajyanye amabuno murasora uranja bebe idea yavuye kuri je na Satbi iyo bavuze uranja bebe muntu avuga ati Juma Joyce arakujya bebe akugiki like niki akujyanye ni tutahure vraiment iyo idea iyo title iyo yavuye so bisigura gute urambabaza uranja arakujya bebe ni iyo maze kumva ngo uranja bebe nibaza ko ari ibintu bajya nkuko dufate Juma Joyce aje arakujya bebe ni ibintu like ashobora gufungura umuntu baramujya ari ibintu byinshi bafungura twe twararirimbye indirimbo abantu benshi bayakira ko bashatse urabona abantu benshi bayakira ko bashatse ariko gute turirimba abantu bakayinsigura bashaka mbwa naco bitwaye ahubwo bazokorera remix babiririmba uko bavyumva uko bavuga ngo ari ibintu twashatse gufobeka
ndatanze uruhusha nimba kuri account wanje ndafite uruhusha rwo gutanga abantu bagakora remix bazoririmba ko twari kuririmba ico kino twahinyitse bo bagishiye ku mugaragaro amakungu yose akibona gusa vyarabuze yuko bamaze kuvuga uranja bebe benasi yavuga ati umuntu usanga bama muri bebe yo bebe je niyo ntazi umva niyo shaka kumenya okay tudatevye uranja bebe urashaka kuduha agapera gatoyi please twagi yo oh babe come on we move on run on with me, come on, come over. Let's back tonight, they sing together. I wanna stay forest at your body. Cause I can't hagiri chutinya. Ibingo yeko, kuri wabiremewe. Shake your body, shake your body. Baby, shake your body. Shake your body, mama. Merci. Hanya anyi muri ndirimbo hagace ka Salbura shaka turirimba gato tumve ko indirimbo wimetrice. Mwana mwiza mbonye umamagara nanje nakubonye ndakwiyumvira ufata whisky canke ifu uruwo mu gasenyi canke mu ngagara mu kanyosha canke mu kinindo ibintu nk'ivyo kutashizemo ngaha nyene wanyu mu quartier cyane wari bwimu oya ico gihe twaba mu ngagara aha nyene ubanga nyene wenyene na prince oya na prince Nampresi nyene yavye ya Ego Clementine Kevin waravuye muri Empire mugabo tuko turabona ibikorwa bigeze bashaka kutubwira ati like nishaka gukora kunuku kuko kugira uve muri Empire nuko warufise izindi projet nari ndazifise nizo nyene n'undimwo yo mbanyeho nakaryo merwa gutanga cover ya coming soon yo bwizira jimana ijya cover imaze amezi gira nka 3 si menshi vraiment gusa ijya kabivuga ati ngo Clementine Kevin aragarutse amaze amezi 3 ntaragaruka yo ari muri Kongo we tu gusa urabona ivyo mani bisezerana ariko kandi ndahari ndiko ndakora juste ko ari kwibibutsa mbwa nuko kaciyemo nyene nkamera nk'utevye nibandindire tu nzoza n'ibintu vyatari urabona nzoza n'indirimbo ikazi cyane aba DJs bo mu Burundi barakumbuye indirimbo kuvuza indirimbo ziryoshe barabuze baruka indirimbo ryoshe kuri uranya bebe indirimbo ryoshe mu Burundi ni wawe ni wanje kandi barakumbuye indi no kuvuga iki barakumbuye wawe aciye imyaka myinshi bagira basubira indi baronka indi hit gusa iyo hit kuva kiriya gihe n'indi ndirimbo nimwe bararonka coming soon usanga yavuye ngira nko muri Canada kubera ntirashika amezi 3 ari kino ciza baracitondera kirazira guhubuka nimba atari banga iyo ndirimbo iri kurakorerwa he kwa trick on the beat izoza ifise n'amasanamu cyangwa zo bari oje gusa c'amasanamu naco nico nyene ndiko ndaraba kiri mu bitumye iteba kuza abantu ngenda bahewoje no ubunye gusura afise management apare yo kuva muri Empire oya nta management fise notizi wa ni jewe n'abashigikiye ibikorwa by'wanyu wavuze ko atamugabo ufise mugabo abantu benshi barifuza bacance ayo tuvuze umucance kuri wewe umucance umucance n'umuki umucance nibaza ko ari umugabo ushobora kubisigura abantu batazi umucance ko ni jambo rumva rigoye umucance umucance n'umugabo umugabo umushinga ntahe tubwire explication umucanje tuvuga ati bivuye muri ibi nibi tumve nyene ko ubizi nk'umurundi kazi so jiki ndakizi haje kirundi ndakizi cyane ariko nshaka kubasigura abandi abakunzi ba Active n'aba Clementine Kevin ntaco nzi kinsigurira wewe kiduha umuco we arashaka kutubwira ati umucanje bivuye mu ijambere niri bakozi ba Active nawe ukizi uce muri commentaire uravu cyane gusa dushaka kwibaza Clementine Kevin kwanza Jeffrey Manajonzi nzi ko ari umugabo nzomva umucance wanje yagiye hariya umucance wanje ivyo bikunda kuvuga abantu baba mama okay turumva abantu tuzikirundi cyatwumva umucance cyarico okay muri telefone ya Clementine Kevin harimo amafoto menshi cyane gusa harimo amafoto y'abantu babiri harimo amafoto harimo za Bernice n'iza Miss Erika me telefone yawe yabaye iri planche mbwa bisaba ko ufuta foto imwe kugira telefone yawe isibe gukora sivyo muri ico gihe ufuta ifoto yandi utegereza kandi ni condition Miss Erika na Bernice ufuta yandi futi imwe chance gazi ufuta imwe kugira telefone yawe isibe gufunctiona no futi wanje nese ncambanda ya ni foto da Bernice gusa
nizande niza miserika sivyo ufuta ifoto imwe bwa telefone yawe isubiye gufunction uwo futa yandi je nafuta ya be nice. Okay, apare ya Empire Avenue ni rebo. Ni ya rebo ubona ikora iri kwirakora uvuga yuko irusha na Empire Avenue. Ngose niwe ko barakora se. Bako? Yo. Ko barakora. Nk'umuwoza akagwa amahera ubunyene akabwira ati genda ukore indirimbo ariko uyikoreye muri rebo. Muri wewe ubona ukora muri rebo ya. Mbe bujya muri studio ya Empire nakoreyo. Nogenda muri band boy nkatembera nkaraba ntahonzi neje ntahonzi impanda yizi fo kumuntu yoguruka karaba ibintu byose atarabona cyanje muri band boy. Hari ikindi kibazo ngaci ndakubaza barigeze kuvuga yuko Empire ata studio bafise na studio ngo bafise mbega wewe warabayeyo ashaka kuduha umuco nkuko wabayeyo ndazi ibintu vyahura bimenyeye koko na studio bafise barayifise gusa namvuye batarayifita. Inyuma ya uranja bebe tuyitege ijya ndirimbo avuze coming soon aho imaze amezi 3 itaradushikira tuyitege ijya inde ijya ndirimbo coming soon aho ni cover coming soon vuba igituma yatevye niko yanshaka iryohe nezi nabwiye ko wavuze yuko kuva usora uranja bebe na ndirimbo irasubira gusoka Clementine Kevin wabivuze si jewe kuva asora indirimbo nabandi barasora indirimbo iryoshe gutanga nta yindi ni tuyitege ijya ari kwanza basi tutambe basi tutambiye ushaka gutamba uwo muziki nyene tutambe badije bariko barayivuza urambi zobimenyeshwa kuko uzoca ubimenya uzokumva hari ikintu cahindutse muri movement. Niyo ndirimbo tuyitege ryari precisement nzokubwira nzoguhamagara ndakubarire dusubire tubwira abantu. Ubwo nizo swa kumara gwaheze nka 3 mois azizindi 3 mois zari nyinshi. No nta 3 mois iheze kirazira ko ikintu wihute ikintu ciza kirateba anje uragiye mu kugira ronke inzahabu utayitora mwe barabara urabizi oya nishaka kwitora urumva ni foko muyirindira mukayikumbura maze kumba ikintu utarabona nuko nyene haya Clementine Kevin afise umukope mu meke by'urukundo ni bindi sangwa sokanye na fizo na sa bibino nk'ivyo barabivuze gusa nitwe bihagarako cyane Okay, tutege bishasha ryari reka duse nurangiza kino kiganiro kubera ikiganiro cyabaye kireke twavuze vyinshi kandi urafise akaja mushobora kuvuga nk'akanyuma ari vyinshi tutakubagije muga ashobora kubicisha ko nk'usanga nk'urangiza ikiganiro. So mwakoze kuza kunda ko mwakoze kuza ndabizi ko urabizi long time Mama wagumunwe pa vraiment nababara nkarira. So birashika usanganye n'umuntu ari busy. Kajya buri mu biki mu gihe uri. Nico. Je si nkunda gutanga ikiganiro. Ata bintu bicasha mfise mvuga none uzamva about ibiki. Ubu kandi ndakutavye nyene kuko nzi ko ari ikintu cemereje kuza. Yeah. Ishashi. Yeah. Pya. Okay, akajambo kama babaze kuri YouTube yawe bagile subscribe baje kuri bavuga akajambo ko guswa gasunika ruge akajambo ka nyuma nakejya umuntu avuga gasunika ruge. Okay, murabizi jewe murabizi en fait kuririmba ndabizi sivyo niga ndabizi vraiment ndabatumiriye cyane muri indirimbo yanje kandi nyene murabizi subscribe ni kwagusa muzikore subscribe mbone ko mfise abantu babirindiranye n'igishika. Okay, wagize neza kuduha kino kiganiro Clementine Kevin. Namwe mwagize neza. Okay, yari Isaac TV ariko iragerageza gushira ku mugaragaro bimwe murazi yuko ni Clementine Kevin umuririmbyi kazazi abishoboye cyane gose mugandi ko turamubona muri industry ya Buja Flavor mugavye abaye ngombwa ko tumushikira hehe iwabo kuri mic za Isaac TV mic kumwe na Star Boy behind camera ni Juma Jux niwe yatumye ano masanamu yose amera neza cyane gose muragira mu bamwubahe kandi mane bandanye kubahezagira kubaziga manu bagire kugira share na subscribe abagenzi banyu bose mubasangize kino kiganiro ciza cyane gose bye ze dusubire Isaac TV. Oh.